atahabonye ubwiza bw'Imana. Turagomba kubona ubwiza bw'Imana mana, ariko igihe mose bamwe ndagomba kubona ukundi, none rero natwe tukubona ukundi gushasha mana, mu izina rya Kristo Yesu ukwiriye kundi ruhande ivyo ukoze mukunzi mwiza, dusigaye turasenza Imana, turukanye itavuga Imana hano mu izina rya Yesu. Turataramuje impwemu mbi zose, turase gusangira n'ibisigo, turafashe n'imigabo yose ya shetani, ibyo umwasi yateguye byose biburizwemo, ubasha n'ubushobozi bw'Imana bukorera hano. Mpwemu wawe yera agumane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Mwaramutse shengero ry'Imana, nuko turabaye ikaze mu ngoro y'Imana. Turatangura n'amiga yacu yo kuri uyu munsi, tekana imbere y'Imana kugira ngo twumvire icyo Imana yaduteguriye uyu munsi. Ngo dutangure n'amakorale, turatangura na korale ya kabiri, hacahereza korale ya mbere. Kaze muhimbaza Imana. Misi yose mana, kunyesha ntambara zose ngwana, kunyesha imisi yose mana, sinze mumbe mu birori by'abaneshije, sinze nibure mu birori by'abanesheje. Kunesha imisi yose mana, kunesha intambara zose ngwana, kunesha imisi yose mana, sinze mpombe mu birori by'abanesheje, sinze nibure mu birori by'abanesheje. Jewe ubwanje sinoshobora mana, ndagusavye mwemu wawe yera, andongore inzira zawe zose, sinze mumbe mu birori by'abanesheje, sinze nibure mu birori by'abanesheje. Kunesha imisi yose mana, kunesha intambara zose ngwana, kunesha imisi yose mana, sinze mpombe mu birori by'abanesheje, sinze nibure mu birori by'abanesheje.
yaciye mu by'isi igitangaza Yesu yankoreye. Naramuka ndenze imisozi ingerageza ngo sinje mu ijuru nzoririmbira umwami Imana nzima sinzosubira kubona amarusha. Naramuka ndenze imisozi ingerageza ngo sinje mu ijuru nzoririmbira umwami Imana nzima sinzosubira kubona amarusha. Ituma ndahongeragezwa nihanganira amarushwa yanje kuko amarushwa arayigihe gito inyuma yayo nzobona ubugingo. Ituma ndahongeragezwa nihanganira amarushwa yanje kuko amarushwa aragito inyuma yayo nzobona ubugingo. Ninaramuka ndenze imisozi ingerageza ngo sinje mu ijuru nzoririmbira umwami Imana nzima sinzosubira kubona amarusha. Ninaramuka ndenze imisozi ingerageza ngo sinje mu ijuru nzoririmbira umwami Imana nzima sinzosubira kubona amarusha. Yesu
wagusenga yewe wagusenga wagusenga yewe wagusenga kimishwa ikome wagusenga ewe wagusenga wagusenga ewe wagusenga wagusenga ewe wagusenga ikigwanishwa gikomeye wagusenga kwimure imisozi wagusenga yewe wagusenga wagusenga yewe wagusenga ikigwanishwa gikomeye wagusenga wagusenga ewe wagusenga wagusenga ewe wagusenga wagusenga ewe wagusenga ikigwanishwa gikomeye mugusenga turahari ibyaha mugusenga indwara zirakira wagusenga yewe wagusenga ikigwanishwa gikomeye wagusenga wagusenga ewe wagusenga wagusenga ewe wagusenga 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 ewe wagusenga ikigwanishwa gikomeye Kibyo mwisi byose kunguka ibinda byinshi ariko ngaho mu bugingo mugenzi byo bariki kunguka ibyo mwisi byose kunguka ibinda byinshi ariko ngaho mu bugingo ariko bakino bire ariko bakaba ubugingo bakaba ntibiboneka akanya gato mamagira ishugwe kanazananye n'ingero ngerera umuntu wese bikwiranye n'ibikorwa byiwe
kandi minyagoki wanyaze wa mubi Satani, kandi minyagoki wanyaze wa mubi Satani. Kwa kino bihe bariko bakabugingo bakaba nibiboneka anarija kanyagato mamagira ishugwe arazananye n'ingero kugera umuntu wese biranye n'ibikorwa vyiwe kandi minyagoki wanyaze wa mubi Satani, kandi minyagoki wanyaze wa mubi Satani. Bagenzi bawe abakuzi n'abatakuzi abera muri Gehinomu kure kabaye umuco biri kuba kino gihe bariko bakaba ubugingo bakaba n'ibiboneka akanita kanyagato bamagira ishugwe anazananye n'ingero kugera umuntu wese biranye n'ibikorwa vyiwe kandi minyagoki wanyaze wa mubi Satani, kandi minyagoki wanyaze wa mubi Satani. Bintu wa kino gihe bariko bakaba ubugingo bakaba n'ibiboneka anarija kanyagato mamagira ishugwe anazananye n'ingero kugera umuntu wese biranye n'ibikorwa vyiwe kandi minyagoki wanyaze wa mubi Satani, kandi minyagoki wanyaze wa mubi Satani. Barakoze. Yesu nashimwe. Turashimiye cyane abaririmbyi. Yesu abahezagire ku ndirimbo bahejeje kudushikiriza zo kuturemesha no kutwibutsa aho igihe kigeze. Yesu nabahezagire. Nuko turabandanya dusaba abaririmbyi bo ku ngoma bashike hano badufashe kuririmba. Turirimbe indirimbo zibiri za rusange, indirimbo y'ikirundi 107 n'igiswahili turirimba 60. Kazi. Ore nizigira gusa amaraso y'umukiza singira uwundi nigana atari Yesu wenyene shingwe kuru orutare
nyimbo za wokovu. Ni heri kuona ndugu njiani pa kwenda mbingu, tukingojea sana kwa kuwa tu peke yetu. Kushirikiana kwa ndugu kunaturudisha moyo, na Mungu atupa nguvu, tukiyainua macho, na Mungu atupa nguvu, tukiyainua macho. Wafungamana rohoni, tulio wa nyumba yake, huoni ulimwenguni, kushirikiana kwetu. Na tuna Mwokozi mmoja, imani ni moja pia, watoto wa Baba moja, washika sheria ya watoto wa Baba moja, washika sheria yake. Furaha ya ulimwengu haitatukuta tena, waona kung'aa kwake ni bure na bila kisa. Lakini tukikusanyika kwa jina la Mungu Baba, atuandalia kweli karamu iliyo bora, atuandalia kweli karamu iliyo bora. Tukivumilia hata ukomo wa mashindano, mbinguni tutawaona Wakristo wapenzi wote. Hatutagawanyika huko, tuwote umoja kweli, milele tutapokaa nyumbani mwa Baba yetu, milele tutapokaa nyumbani mwa Baba yetu. Yesu nabahezagire cyane, murakoze mwese mudufashije kuririmba izi ndirimbo zibiri dutanguje. Umuririmbyi wa mbere w'ikirundi yavuze ngo mpore nizigira, gusa amaraso y'umukiza. Yesu nashimwe. Nta handi hantu dukwiye gushira ibyizigiro, nta handi hantu dukwiye gushira ibyizigiro atari kuri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yego, urindeje kutwibutsa Igiswahili nawe yavuze ngo ni heri kuona ndugu
rumwe rwo kuja mu ijuru, sivyo? Tugenda turafatana amaboko, uburushe twengengana, kuko twese ntitwiruka kumwe, sivyo? None biba binezereye rero, nuko turabaye ikaze mu ngoro y'Imana, kugira ngo tubandanye kumva amajambo y'Imana. Tugeze mu mwanya wo kwakirana, dusabe abantu bashasha batari bamenyereye gukorana natwe cyangwa abantu nyambere, ariko abashitsi bavuye kuza bamaze barindira, abantu bashasha batari bamenyereye gukorana natwe cyangwa bari bamaze iminsi myinshi badakorana natwe, dusabe babyaguruke tubiyegereze mu izina rya Yesu. Yego, kaze cyane mubona Yesu agira neza, sivyo? Dukora iki none? Turabakiriye mu izina rya nde? Yesu Kristo abakorera iki? abarezagirane natwe iminsi yose. Amen. Kaze cyane mubyagire mu rugo rwa Data, mwiyumve muri kumwe na bene so. Dusabe abashitsi bavuye Arcus nabo babyaguruke, tubiyegereze. Kaze cyane. Yesu nashimwe. Je nakuze numva ngo urugo rutagenderwa, urugo ruba rukora iki? Ashobora ngo hajya ahantu bakora iki? Bararoga. Twebwe murabona ko tutaroga, sivyo? Tuguma tugenderwa, kandi ndakunda kugendereza, nta munsi wavuguriza abashitsi. Murumva ko dukora neza, sivyo? Yesu nabihererwe icyubahiro. Ego, nabo bashitsi dufise kuva Arcus, nibo batugendeye uyu munsi. Tubakire mu izina rya nde? Yesu Kristo abakorera iki? abarezagirane natwe iminsi yose. Amen. Ego. Zigani Siyoni, mana nutwongerereza amavuta mu rugendo. Izingenzi zigani Siyoni, mana nutwongerereza amavuta mu rugendo. Zigani Golgotha, mana nutwongerereza amavuta mu rugendo. Izingenzi zigani Siyoni, mana nutwongerereza amavuta mu rugendo. Bwana Yesu asifiwe. Imana itwongera amavuta, sivyo? Amavuta ni nk'igitoro. Imodoka iheze igitoro urazi ko itagenda, sivyo? None nuko n'abakozi b'Imana dufise, muri abo bashitsi turaza kumva mu bamwe batugaburira ijambo ry'Imana. Yesu nabahezagira. N'abakozi b'Imana turabaramukije nabo nyene, turabahaye mwiriwe mu izina rya nde? Yesu Kristo abakorera iki? abarezagirane natwe iminsi yose. Amen. Aho kandi iminsi yose tuzokomera tugashira, mbese ndakunda kumva twezita bamwe, ariko hariho hamwe batakavuga, sivyo? None nuko tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, kuko nicyo cyatuzanye, sivyo? None nkunze kuja mu rubanza. Iyo wagiye mu rubanza ijambo ritaravugwa, mu kuvuga urwo rubanza ntiruba ruraba, sivyo? None natwe rero tugomba twumva ijambo rero, kandi iyo ijambo ritanguye kuvuga, abariko bararya, abariko barafungura baca bamaze kugira guhagarika, bakumva ijambo ryerekeye urubanza icyo ruvuga, baza gusubira gukora ibindi byose ijambo riheze. Yesu nabahezagira. Tugomba natwe twumva ijambo ry'urubanza rw'uyu munsi. Nuko dusabe uyu mwene Data aca asengera abakozi. Turafise abakozi babiri, umwe ni mu bashitsi Dieudonné yavuye Arcus, aca twugururira, hama hazagereza umuvyeyi wacu kazi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ubuntu bwawe
none rero turaciye bugufiya munsi wose Imana ubwiye munsi muhaniriza abantu banje ngo ndabacurire amajambo ngo hanyuma bige kunyubaha natwe Mana twaduze ku musozi turagomba kuvugana natwe turasenza Imana ntihagire umuntu ataha uko yaje turakugomba mukiza mu izina rya Kristo Yesu hari ukuntu ugomba ko twomera muri iyi minsi haleluya hari ukuntu ugomba ko jewe nomera ukuntu ugomba ko bene data bomera turabigusabye Mana ubidukorere hano hantu uzobukoze Mana turasengeye abakozi wizigiye kugira ngo batugaburire amajambo yawe turabasenge bagarike mu kibengebenge c'umuriro abadayimoni baravyo bababure mu izina rya Kristo Yesu basome nawe dusobanurire uzobukoze ibisigaye turanse gukorana n'ibisigo turafashe imigabo yose ya shetani turamaganye abadayimoni mu izina rya Kristo Yesu turahaye kazi Imana n'ubushobozi bwayo gukorere hano urakoze kubyumvise kutugira neza mu izina rya Kristo Yesu ndashaka kukubona iyo nkubonye ndanezerwa Yesu ndashaka kukubona Yesu ndashaka kukubona Yesu ndashaka kukubona iyo nkubonye ndanezerwa Yesu ndashaka kukubona Yesu nashimwe ushobora kuba uzi utanezerwa urumva urakeneye Yesu kugira ngo unezerwe Yesu naduhana umugisha Yesu ndashaka kukubona Yesu ndashaka kukubona iyo nkubonye ndanezerwa Yesu ndashaka kukubona Yesu ndashaka kukubona Yesu ndashaka kukubona iyo nkubonye ndanezerwa Yesu ndashaka kukubona ndongeye guhamira mu izina rya Yesu ndashimiye Imana nyemere kongera kugaruka hano muri bene data Imana nibihere mw'icubahiro arabera twagendanye twese turashimiye Imana muri rusangi n'umunezero ntange hanaho nyine ubaraba cyangwa ubabaza uvuga ko banezerewe kongera kwinjira hano je bugize kabiri mugabo baribaza ko ari rya mbere amazina nitwa Shimizimana Dieudonné ndubatse mfise umudamu umwe n'umwana umwe ndaro hagi Bujumbura gusa aho mvuka ni mu ntara nshasha ya Butanyerera ntara ya kera ya Ngozi Yesu naduhana umugisha mwanya mutoya dufise urazi gukura ntateba ndafise umurongo w'ijambo ry'Imana tugira dusangire mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ca 21 turasoma imirongo mikeya ndafise ijambo ritoya ngomba dusangire muri uyu mugoroba ni icifuzo ngomba dusengereko kirimo ijambo rivuga ngo Yesu yongere agaruke Yesu abahezagire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ca 21 inyanza y'amajambo ivuga ngo Yesu yiyerekanira ku kiyaga c'i Tiberiya hanyuma y'ivyo Yesu yereka abigisha ukundi gusha ari ku kiyaga c'i Tiberiya kandi uburyo yerekanye n'ubu sobe ku murongo 3
Simoni Petero arababwira ati ndagiye kuroba, nabo bati natwe turajyana nawe. Barikora batambukira mu bwato, muri iryo joro ntibagira icyo bafata. Yesu n'abahezagira. Umurongo wa 4 umutwenzi ugitambika, Yesu ahagarara ku musenyi, ariko abigishwa ntibamenya ko ari Yesu. Nkuko nawe bishika ugasanga hari ibikuzazaniye bikaza ugasanga Yesu ntumumenye. Yesu n'abahezagira. Yesu akaza muga ntumumenye. Umurongo wa 5 avuga ngo nuko Yesu arabaza ati bana hari icyo kurya mufise? Batoya. Arababwira ati nimutere urusenge iburyo bw'ubwato muraronka. Nuko baraterera, ntibaba bakibasha kurukwega kuko ifi zari isinzi. Yesu n'abahezagira. Bibiliya usanga mu jambo ry'Imana. Yesu numanuke, Yesu numanuke, Yesu numanuke, Yesu isaha nyene Yesu numanuke, Yesu turakugomba Yesu numanuke, Yesu imitima yacu Yesu numanuke, Yesu uhindura ibintu Yesu numanuke, Yesu turakugomba Yesu numanuke, Yesu muri iki gihugu Yesu numanuke, Yesu ishengero ryawe Yesu numanuke, Yesu turakugururiye Yesu numanuke, Yesu numanuke. Yesu n'abahezagira. Amen. Ni inkuru ya Yesu n'ababigishwa biwe. Ababigishwa ijambo ry'Imana tubwiye ngo bari bahari muri ya minsi Yesu amaze kuvana nabo, bamaze kugenda. Aha rero batubwira ingene bari bafise umugambi wo gusubira kuroba. Bamwe muri bo baciye bagomba gusubira mu byo bahozemwo, bagomba kwigira abati twebwe twari twiteze birarangiye, reka dusubire mu byacu. Aha rero mu ijambo ry'Imana tubwira ngo hanyuma y'ivyo bavuze ngo y'ivyo ni ibyari byabaye hejuru. Ingene Yesu yari yiyerekanye, yari mu minsi yo kwiyereka abantu. Aha rero ariko arabiyereka ngo yabirekeye ku kiyaga cy'Itiberiya. Mugaro umurongo mufise ni uvuga ngo hanyuma y'ivyo yiyereka abigishwa ukundi gusha. Yesu n'abahezagira. Hariho ukuntu bari barabonye Yesu, nuko natwe hari ukuntu wewe wabonye Yesu. Yesu n'abahezagira. Waramubonye kiri Burundi, uravyibonera ko ari we. Waramubonye mu kwezi guheze cyangwa se mu mwaka uheze, urabona ko ari we. Yesu n'abahezagira. None urumva ko Yesu yogaruka ko yakwiyereka? Yesu n'abahezagira. Hari ibintu byinshi bituma umuntu yongera akibagira Yesu. Ababigishwa turabona harageze ahantu bagiye no kuroba, baraterera urusenga biranka. Nkuko natwe hari igihe nawe ushobora kuba waragejeje muri amarondero yawe cyangwa se muri bya bindi ukora, ukagerageza kugira ngo urabe ko wotera imbere cyane bikanga. Urakeneye Yesu kugira ngo aze avuge ijambo, ibintu byongere bigende neza. Yesu n'abahezagira. Yesu agiye kwa Lazaro, Lazaro yari yapfuye, ahashitse yongeye kuhagera kuko yarasanzwe ahagendera. Yarasanzwe haca Mariya bari abagenzi, barabana kenshi, yarahaca bakamuzimana. Lazaro bari bazinanye, yarahagendera kenshi. Mugabo yaramaze adahaca, Lazaro arahwera. Mugabo Yesu ahagarutse, Yesu agarutse, Yesu n'abahezagira. Lazaro yaciye aba muzima. Yesu ntashira. Ni henshi kongera kura muri Bibiliya, kwa Manowa, ibyo murayibuka ageze igihe aravuga ati rewe yongera agaruke, ibintu mbwiye sinavyemeye. Mugabo Yesu ndagomba yongera agaruke. Yesu n'abahezagira. Aragenda, Yesu yongera aragaruka, arongera arabiyereka. Nawe nyine umugabo wiwe aca aranezerwa. Imana yagendeye umudamu, yongera igendera n'umugabo. Yesu kubera agarutse, amazina acarahera kuko yarafise amazina ati iyo Mana yakubwiye wenyene kawukiye kugira wenyene, ndagomba yongere igaruke nanje imbwire ndavyumva. Yesu n'abahezagira. Ndafise ijambo rivuga ngo Yesu yongere agaruke. Yesu agaruka ku muntu yigeze kuba yarahaje. Yesu n'abahezagira. Ukaba wumva Yesu yarigeze kuza, urakwiye Yesu ko yongera akagaruka. Yesu n'abahezagira. Ukaba wumva ko Yesu yigeze kuza haguha inkomezi zo kunesha icaha runaka, yigeze kuza haguha umunezero n'amahoro vyo mu mutima. Ukaba mwino minsi hari ibintu vyari vyakunyaza ayo mahoro, hari ibintu vyari vyakunyaza ayo munezero, hari ibintu vyari vyagutwaye inkomezi zo kunesha icaha.
ugasanga mw'iyo minsi cyane kirakunesha. Yesu arakwiye kugaruka kugira ngo akongere inkomezi z'ukongera kubinesha mu izina rya Yesu. None twe dusenga Imana nta mirebe no kugira ngo tuvuge ko nafite buri kuvuga ngo Yesu yongere agaruke. Hari ibintu wakorondera bikanka, hari ibintu wagerageje mw'iyo minsi bikanka. Subiza amaso inyuma wibuke ibyo Yesu yarakoze, umubwire ati Yesu ahacangiye ari wowe waje n'ubundi agomba wongere ugaruke ntibubigenze neza. Yesu nabaheza Yesu iyo ahageze muri situation runaka warimo byanse, iyo ahageze acaca inzira ibintu bikagenda neza, umuntu akongera akanezerwa. Yesu nabaheza kwisi duhura n'ibintu byinshi bituma umuntu w'Imana aba ahantu asanga yibagiye Yesu, akagwara indwara ikamwibagiza Yesu ibyo Yesu yaramukoreye, akagira ubukene, ubwo bukene bukamwibagiza ibitangaza Imana yarigeze kumukorera, agahura n'ibibazo bitandukanye mu muryango, akibagira ubushobozi bw'Imana, akibagira ibintu Imana yigeze gukora muri kahise, ibyo bintu bikabimwibagiza. Kuko n'aba bigishwa ugiye kuraba ngaha ku murongo umutwenzi ugitambika, Yesu niho yabiyeretse ngo muri iryo joro ntibagira icyo bafata. Hari igihe bagenda kuroba bakaronka, mu uwo munsi bari barovye barabura. Mugabo Yesu amaze kuhagera, Yesu nabahezagiye, Yesu amaze kuza, amaze kugaruka kuri bo, aje kubiyereka, byaje bigenda neza, batera urusenga kugira ngo baciye baronka ifi nyinshi. Yesu naduhana umugisha. Tujya gusenga Imana twinginge Yesu yongera agaruke. Urakeneye Yesu agaruka iwawe, ukongera ukamenya inkomezi kunesha icyaha. Urakeneye Yesu agaruka iwawe akongera kunezereza. Urakeneye Yesu agaruka iwawe akongera amahoro yo mu mutima. Urakeneye Yesu muri ibyo ukora. Yesu urakeneye kongera akakwiyereka ukundi bushasha. Yesu nabahezagiye. Tujya gusenga Imana twinginge Imana Yesu yongera agaruka muri twebwe, kuko Yesu aje umuntu aranezerwa, aje kugaruka amahoro. Mana natawese mw'ijuru n'ubu dukunda kandi twitwararika, wowe ntitwumvira ubusa, wowe ntugayana, umeze neza twarakubonye. Ni kenshi twabonye ineza yawe, ni kenshi twabonye dutabara, ni kenshi twabonye turwanirira, ni kenshi twabonye tuvuganira, ni kenshi twabonye ducira inzira. None rero wavuze ngo musabe muzohabwa, ngo murondere muzoronka. Natwe umugoroba turakugururiye Yesu, tukuguriye imiryango y'umutima. Wavuze ko mpagaze ku rugi ndaramukije umuntu w'ibiganja kugwa n'injiro dusangire. Natwe turakugururiye mu izina rya Yesu, tuguhaye kaze. Hari iminsi twamaze umuntu agapfishwa muri mpemu, hari iminsi twamaze umuntu agasenga yisozesheje, hari iminsi twamaze umuntu akaririmba indirimbo z'urudaca, ahantu umuntu akamara indirimbo mu mutima. Ariko hari ibyaje biratwibagiza ibyo bihe, hari ibyaje biratunyaga, hari ibyaje biraturemera. Turagomba wongera ugaruke. Uyu mugoroba turakugomba wongera ugaruke, kugira ngo wiyerekane muri ino mitima. Umuntu abuze amahoro wongera ugakuha amahoro, umuntu abuze umunezero ugakumunezereze, kuko we wahugeze muri byavuze ko aho Yesu ageze ibintu birahinduka, ibintu bigenda neza. Turaguhaye kaze rero, wongere wiyerekane muri ino mitima y'abantu, wongere wiyerekane muri iri shengero, wongere wiyerekane muri twebwe twese. Turagomba wongera ugaruke, utugaruke ko utwiyereke, utugaruke ko udukoreke inkomezi. Uraguhaye kaze muri byose, tukwemereye mu mitima yacu, tukwemereye turaguhaye kaze, turakugururiye winjiye muri twebwe tuganze mu izina ryawe Yesu tubisavyemo. Migambi ya Satani, imani yihinduye ubusa, inanira duteturuye, iyo ijuru iratwibutse. Migambi ya Satani, imani yihinduye ubusa, imani iraduteturuye, iyo ijuru iratwibutse. Migambi ya Satani, imani
yihinduye ubusa n'abakwiringiye Imana wimuhemukire n'abayikoreye mwakogwe n'isoni n'abakwiringiye Imana wimuhemukire n'abayikoreye mwakogwe n'isoni amarira ya Hana yavuyemo Samweli amarira ya Sara yavuyemo Isaka yose bari mu ngoyi yabaye igikomangoma amarira ya Hana yavuyemo Samweli amarira ya Sara yavuyemo Isaka Yosefu ari mu ngoyi yabaye igikomangoma n'abakwiringiye Imana wimuhemukire n'abayikoreye bakogwe n'isoni n'abakwiringiye Imana wimuhemukire n'abayikoreye bakogwe n'isoni warize bihagije kugera naho wiheba ariko Imana iravuze uhumura ndakwibutse warize bihagije yego kugera naho wiheba ariko Imana iravuze uhumura ndakwibutse warize bihagije warize bihagije kugera naho wiheba ariko Imana iravuze uhumura ndakwibutse n'abakwiringiye Imana wimuhemukire n'abayikoreye bakogwe n'isoni n'abakwiringiye Imana wimuhemukire n'abayikoreye bakogwe n'isoni n'abakwiringiye Imana wimuhemukire n'abayikoreye bakogwe n'isoni. Amen. Yesu abahezagire mwicare. Ntawiringiye Imana ngo imuhemukire uretse wa wundi ngo abayiheba ngo atanyaruko abo nibo bazomara. Yesu abahezagire. Kwa Mungu siho nari ndi hari isaja badutumye ntasho muzakire ntaravyibagira urabona yuko nguma mbingora ubitwa sindayigaye canke urode akurunda murabe ndamukene mazimisi sindayigaya Yesu ahezagire cane agufitiye ubutunzi kundaba Yesu nari guca ndavyibagira none rero tuje mu ijambo ry'Imana Yesu yongera agirene agaruke kwera Yesu yongera agaruke sindi kure y'uwo dufise amajambo amwe ngiye gusoma muri Nehemiya igice ca 13 hepfo n'umurongo wa ndwi hepfo n'amajana 563 abatanzi nitwashimira Imana Renovatu kuza turabijaniranya niba wandika nuko abantu baheze kuza barandika imirongo bumviye mu rusengero bari kwandika umwe yari yambaye ikoti yirabura kubera utamenya izina ariko nitwashimira Imana Renovatu nsengera ngaha nyene imisi yose kwa Mungu kiretse vyanafatiriwe nkuko nawe ufatirwa no musi benshi bafatiriwe ndaza kubandikira kubonye abantu batari bake ndaza kubandikira ndi gutaje Yesu nabahezaki nawe ninakumenya uzozana kwandikira ati gutaje jogwe baca bandika kuri gusinda bamenye kubera sinze ndabandikira dusome amajambo y'Imana ari muri Nehemiya 13 umurongo wa ndwi agiye gusoma ariko kugira tuce tubinyarutsa
abafise mikrofone bace bamfasha bampera ubundi muntu asomere muri Yohana igice cya 2 umurongo wa 13 ageze ku murongo wa 17. Ariko mwebwe mube muragumye hariya muri Nehemiya bariho muguma, uwo muntu aza gusoma indasoma ngahi niwe gusoma cire niwe acasoma acaza ngaha asome Yohana 2 umurongo wa 13 kugera mu murongo wa 17. Cire ngo niwe acasoma niwe kumiriza mutse watsa icyo mwanaze byatuko hanyuma ahimbere unasoma nende unasoma nende unasoma nawe Pacifique chusoma nawe abikorinto ba mbere 3 abikorinto ba mbere 3:15 abandi ni muje yo muhiyutse mwe muguma muri Nehemiya 3:16 tugeze ku 17. Yohana 2:13 kugera ku 17. Pasiwe wahumvise oya 3:16 tugeze ku 17. Yesu abaheza iki arere turabihejeje kujya umwanya haturabuzigamye biraheze usome maze ishitse i Yerusalemu ngo nikibi Eliyashibu yakoze ko yahaye Tobiya icyumba mu nyubakwa yo ku ngoro y'Imana. Birambabaza cyane nicyo cyatumye ishibagurira hanze ibintu byose bya Tobiya byari muri icyo cyumba. Yesu nabahezagiye. Amen. Wa wundi adusomere Yesu ahumanura gusenga kandi Pasika y'Abayuda yari hafi. Yesu adugiye Yerusalemu asanga mu rusengero abadandarizaho inka n'intama n'inuma n'abavunja amahera bicaye, atsiba imigozi ayigira nk'ikimoko, abahinda mu rusengero bose n'intama n'inka, asesa amahera y'abariko baravunja, ahenura ameza yabo, abarira abadandaza inuma ati nimukureho ivyo ntaco muhindura inzu ya data kuba inzu y'akaguriro. Yesu aguheza kirigereza babundi n'abasome. Mbega ntimuzi yuko mu rusengero rw'Imana kandi ko mwebwe w'Imana aba muri mwebwe? Umuntu niyonona urusengero rw'Imana umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana izomurandura. Urusengero rw'Imana arugwera kandi urwo rusengero ni mwebwe. Yesu akuhezagire n'aya majambo. Hagiye guteba rero sindi kuri rwose ya mwene data avuze ngo Yesu yongera agaruke. Ni inkuru twasomye ya Nehemiya. Ubu Nehemiya n'umukozi w'Imana yari yaratwawe ari nyagano agenda i Babuloni, kandi turahegereye i Babuloni ngaho turi ngaho turahegereye, ahubwo ninogira hatwagwa nyine i Babuloni muri ico gihe. Aha sinzi ko hari bwavuke ariko hatwagwa nyine ngaho ahantu turi muri Babuloni. Ico bituma byaha bituza ko rwose turi muri Babuloni. Babuloni yaratwara nino hose hari muri Babuloni. Yari yaratwawe ari nyagano agenda i Babuloni, igisagara c'iwabo baca baragiturira, barahaturira. Ayo makuru rero araza baramushikira amubwira ati Nehemiya, cya gisagara c'iwanyu hantu hanyu barahanyaze basiga bahaturiye. Wacararira amara iminsi ngo yijiriwe. Nawe yakora akazi kagoye, nanda twebwe dukora katoroshe. Nawe ngo yakora akazi kagoye, yasereva umwami, kandi ibwami haba hari amategeko. Cyarazira yuko ugenda gusereva umwami ushavuye. Nawe rero umubabaro ngumuzamwo amara iminsi atarya wisonzesheje nta munezero. Reka utariye kabisa igihano cy'itwenga ubwo bataye amahera yaguhebeye n'ubundi amahera yaguhebeye kabisa.
gusereva umwami ashavuye aramubaza ati ngiye wowe ko ndakubona ko ntarisanga kuno munsi ushavuye ibyo bintu byavuye kandi umwami arabigira ati ibyo bintu ntabwo ndabibona rero nta bindi bibitera abari umubabaro wo mu mutima Yesu ntaduheza neza ashamubwira inkuru ukuntu bamubwiye acamugurusha agende kubona acagenda arubaka rero ashitse hariya arubaka bigoye arubaka acagira abagwandizi rero n'uyu Tobiya yaraje ubwo barubaka Imana irabagira neza barubaka baraheza uyu mukozi w'Imana yitwa Eliyashibu rero hari ibintu bapfana yari umukwe ngo yitwa Tobiya yari umukwe wiwe aca rero mu cyumba cyo mu ngoro y'Imana amuhanana akikijwe ntazi ukuntu bigenda ntazi ukuntu bigeze baca mu cyumba kinini cyo mu ngoro y'Imana cabikamo ijya bikombe basangirizamo imbombo zo mu rusengero ibigira 10 abarenzi niho bakorera ivyuma mwene ibibane niho babibika ingoma niho bazibika inanga niho bazibika igihe Tobiya yashikayo ikintu cya mbere yakoze yabanje kubisohora afata bya bikorwa by'Imana byose asohora kugira ngo byo kwegeye byari ibyinjya n'ibyaramahe nibaza yuko ari byo bazimisa nyiri hasi amara myiza byifashisha afata ibintu byiwe arazana muri ya ngoro ahantu byose acarazana n'amasafuriya yo guteka n'amasahani imishambara impuzu byose araza muri ca cyumba kirayo bya bindi nabyo by'ibikorwa by'Imana byose arasohora ajyana hanze uyu mukozi w'Imana rero Nehemiya yashitse ngo abone ikibi Eliyashibu yakoze cyo kuzana umugabo witwa Tobiya akamuha icyumba abarinzi baciye bataha basubiye kuronka bategurira baciye bataha abarinzi ntibasubiye kuronka ibyo bajya baca barataha bose baca barataha muhira iwabo urusengero rusigara ari bagwiharije n'umukozi w'Imana basigarayo babi ndetse natubwira uko basenga baciye babiheba umukozi w'Imana ngo arashitse cyane amabara arashapfura ngo acafata ibintu bya Tobiya ngo atangura kubisohora arabishibagura byose arajyana hanze arata hanyuma ngo asubizaho abaririmbyi asubizaho abaherezi asubizaho za nanga aho hantu icyo cyumba Yesu ntaduheza dusomye hariya muri Yohana twabonye Yesu nawe yaraje asanga urusengero aragizemo isoko nkuru yavuze iyo muvyeyi yari cyane yari isoko mix inkoko inka ibintu by'inka burya ntibabidandariza hamwe yabijya bidandaza byo kuvunja amarenga nk'ubu hari iwacu webwe bazidandariza mu vyigwa inka mugabo baje bazana inka mu rusengero bazana inka mu rusengero bazana intama bazana inuma n'abavunjayi abajya bari ngaha kuri Mount bari mu rusengero uwo mwanya bose baca bazana ameza ngo bashiraho Yesu ngo arahagera asanga mu rusengero ni nko mu isoko bamwe bari bati nangahe iyo nka kwitibushe iyo numa nangahe mvunjira zanye dirihamu shaka amadolari yaratora amarundi bijyanye byo kuvunja nibyo tarihira mu rusengero bizagitaza mu rusengero Yesu ngo arashavura ntiyabajije ngo afata imigozi abitsiba bwa kimoko acara bahinda ahenagura amameza ayirukana bose arabasohora hariya naho twasomye mu Bakorino tibega ntimuzi yuko
muri rusengero rw'iki kandi yuko mwemu yera aba hehe aca avuga rero umuntu niyonona uruki Imana izogirane muri makeya ino misi ndafise umubabaro jewe kweli ndafise umubabaro Tobiya yarinjiye kweli kandi muri mwina yarishuye kweli ndafise umubabaro Tobiya yaraje umuha ikibanza umuha ikibanza mu rusengero arinjira yinjirana na bya bindi byose yakuye hariya kwa shetani abizana mu rusengero indirimbo zica ziragenda amakorasi aca aragenda ibikorwa by'Imana bica biragenda Imana idufashe Yesu natugirire neza Eliyashibu yakoze ikibi gikomeye nico Tobiya yakoze mu mutima yacu rero ntahuye yuko urusengero hajya abantu biyemereza mu rusengero kwibaza ngo urusengero rwahariye urusengero ni jewe burya bijya byo mu isezerano rya kera byarahavuye bya Imana yarabizanye byose bishira muri jewe n'imimikema nyamenya ni uko uri wenyene ata muntu n'umwe muri kumwe ukaririmba amakorasi ugasenga wenyene nta wundi muntu uri kw'isayiti cyangwa uri ngaho zahora bimfata ubundi munsi ndi jenyene mw'ibarabara nkibaza ngo ako kayira ni jenyene ntakajambo rero bye byamfatana nabi navuga rwose undi munsi byarafata nta mu kayira kariya mu kirundi ndiko ndagenda biramfata ijambo ry'Imana riramfata ntangura kurisigura rero kandi yasigura mvuga genda ndasigura n'amaboko mw'ibarabara muramwanje ari inyuma yanje asinamubonye ari inyuma yanje genda arabiraba rigarawe genda ndasigura n'amaboko mwego ndi mu rusengero nyene nagenda ndabivuga nyene ivyo ndi ijambo ry'Imana ndasigura nibaza ndijenye muramwanje aratwenza numva aratwenze ndaraba ikintu cyerekana yuko urusengero waba ruri muri jewe sibyo none n'ikimenyane ibyakorerwa mu rusengero byaba bikorerwa ahanyene muri jewe sibyo none kandi nawe urabizi ibyahora bikorerwa mu rusengero uri wenyene bihora biza suko none bihora biza indirimbo zikaza atari ukubuze ndaherutse kuza kubera ikibi Eliyashibu yakoze akinjiza Tobiya akamushira ivyo mu rusengero rwa kera byarimutse ubu bituvamwo biri muri jewe amasengesho ari muri jewe imibavu iri muri jewe amakorasi ari muri jewe ibigira cumi biri muri jewe kandi ibintu nakora nije nabikora n'umugabo jeje n'abagore baranwe nakora kufishane yoga kugera hiyo arabagore gusa kupaga kwisoko kupaga kugera hiyo niyo wacha kundondera bavuga ngo wa mugabo adandaza isondori bacha bamenya yuko ari jewe jeje nyene nabone bavuga basha bari nabo barakana umugabo adandaza isondori uko nyene ntagire ubundi muntu banije bayidandaza yaguribiye yantezagira hanyuma ikindi gihe rero
ariko ivyo vyambaye ko nabo birakuba nuko nawe ntwenga none umaze umwaka uramaze kugitaha tarariha amadeni camura n'inyigisho mbi rero umugore nakurikirana cane aravuga ati ibintu vy'ibigira cumi rero hevye niko navuga ibintu vyambayeho rero ati ibintu vy'ibigira cumi vyari mw'isezerano rya kera ati ubuya nta bikiri bikenewe ati rero urumva n'amagorwa narisanzwe nanayavuze nkenge ati urakoze sha iryo jambo sinari bwarihishurirwe ndi jenyene mba narihishuriwe sinasubiriye kubera ico gihe amahoro acarakena mu mutima nduma ndamererwa nabi ndabona ahantu nzohapfira ndakabakaba ibyaha nakoze subiye inyuma ntangura gutinyuka ibyaha nawe uramubona ntangura kubikora Tobiya arangenderera arangirira nabi ndaba umukene kweri bikwiye mw'ijoro nabishuye ati jadasohora Tobiya mera nka Nehemiya igihe yaza ntiyagirishije inama yafata utuntu twa Tobiya adasohora Yesu natugirire mbega Imana idufashe gusohora Tobiya Imana idufashe gusohora Tobiya hari ibyo yononye mu rusengero rwawe hari ibyo wumva utagifise hari indirimbo wumva utagifise zari muri wewe uribukwa uri kurasengera mu mukengekenge wenyene ukumva ibintu by'ijuru biraje birakugenda uraherutse kumva Moses umuntu w'umugabo akarira kandi atawe umukubise ari ibintu by'Imana bimwuzuye cyamahoro kabasha cyagende mu mbona ihemba y'amahera naki ndi muri korali nigeze kwagera ati cye kubamba ngaho ingozi ntibontandukanitsa umuntu abingozi n'uba washingitona kuko nawe iyo napfuye jewe iyo napfa yo mu musozi napfa umusozi yaho mvuka aho numvuka nkarura nakuntu intambwe yanteje intambwe nkasanga jewe mba mu gisagara cangoze ngo ntarateye niye nkumva nibotandukana n'umuntu arimvise amahoro arengeje ko numva ntotandukanye umuntu aba i Washington n'umuntu abingozi numva jewe numveye kaire hari ariko numva neza tumeze nk'abasa aya n'amaguru n'ikirando nashitseko nyipine nashitseko ngo nkumva amahoro andenze mu rusengero n'ikena Yesu n'abaheza muri korale ni jewe nasasirira gusenga kuko niki n'abafise umwanya abandi baba bibereye mu buzi jewe naravuze ati jewe naranavuga ati Imana ikwiye kungeza nahazwe no gucangirwa aho hantu no kwikumira no ngaha numva amahoro akwiye Yesu natugiriye neza none rero Tobiya carangira nabi ngeza namugeza hasi nzi ko Tobiya atakubwiye nabi ariko Imana yambwiye aya majambo numva twoyasangira namwe Eliyashibu yakoze ikibinjiza Tobiya nawe hari ibyo wakweze hari ibyaha utaho ukora urabikora sohora kuramwo mubwire ati genda Imana igufashe Yesu atanirirwa arazana igitsi Yesu natugire neza nirirwa araza kuraba inka andika niko bimeze mu mitima y'abantu ubu muhimu mu mutima w'umuntu yahima nzoroka paraseri cyari baje nayikoze ntaboneka nzoyubaka yahimya nzoyubaka abantu bakagira n'amagorwa bafise n'amazu ngo ntibayigize gaseke ntibayigize nawe ugiye muri iyi karitsiye nije sinzi umbi ko nayigize gaseke ukamenga abadafise gaseke birinda nzoja mu ijuru
Swahili bakaba ariko baratera inkuru bajya mu ijuru urabona ko jama mangazini ngo ntatonze ngo kuva hajya ngo kwa Siriro bahazi baca bahamenya ngo kuva hajya kwa Siriro ngo kumanuka niho hari havuye ico ngo kukamanuka ngo kajyana ngo nyamamageze ngo kujya nyine ubona batonze ngo no mu ijuru niko nyine bazoba batonze ngo bazobahamagara kujya nyine kubona batonze ngo niko bazogenda. Ariko none ibyo byari byo abakene bakenera Lazaro yarake Lazaro mwese muramusumba gukira mwese ujya Lazaro basoma muri Bibiliya mwese nta n'umwe akenye nkabo mwese muramusumba Lazaro ntiyari kujya mu ndege Lazaro yakibintu atoye munsi y'ameza bariko baragize urabona cyane n'umuganga yabiguhaye mu bijyanye n'ibya utabukire Yesu natugire neza ariko yagiye mu ijuru yagiye mu ijuru mu gikiriza cya Aburahamu bamubonyeyo amuretse baravuga ati ujya ni Lazaro we. Yesu natugire neza n'aya majambo y'Imana na rwose usohora utwiya sohora shibagura utuntu twiwe ibyo bintu wikwegeye bageze ku rwego rubi rwose inanga baramanitse bandi bagisenga n'ikirere cyaho gisanzwe ari na kibi ariko si ikirere ni wewe niwe nyirabayazana ushaka ngo umukire byoroshe kandi abagabo twebwe mumenye neza umugabo atarusha akajya atarushe ni umunyabicumuro mu bandi kuko Bibiliya ivuga yuko twebwe mu kurya ni ukubu ubizi icyuya ashima Imana asize mu isezerano ryawe ntibanyumvise ariko shaka unyumve utagize uku wewe uri umugabo kugira bajya bageye umuryango wawe ujye utegerezwa kugira uku. Bibiliya ivuga ngo twebwe abagabo tuzojya tugize gute turushe reka kugira ngo umugore wawe ntiyadandaje amarengarenga ujyaye afise ikindi yagerewe naho babidufasha n'abagiye kugise uba wibarariye uba wibereye hajya ubaza gusa kukadirisha ngo bimeze gute ibyo yagerewe n'ibyo ubundi yarakwiye gushika mwiruka cyane we nawe ukaguma wirukanga mukose uko bimeze. Satani yaratugiriye nabi gushika yabijyanye mubana kandi muri a distance imiryango iterekera abana neza ukamera nk'abawukaye kandi uri a distance ati mushinga nawe umuceri wahetse ngwe niba mufise isuku ibisiha mu nzu ngo byabihombo nk'umurayuma ateka abana harimo umujya cyane ngumve rero kandi n'abawe ibyo byamba biba muri twebwe abashinyaza kumbe narayonona warayasesagura ko ntazi igipawa cino ko ntazi ngo mbega shaka urazi ngo ibyo ari byo ngo urazi ibyo ndimwo gashaka ushaka abari bazi azi wosenga ngo azi Imana imuhetsagira ntiyaze ngaho ariko urugo rugasambuka ukabura amahoro mu mutima nubwo mbuyegeranye turi kurarondera byose ntibajya abana bawe n'umuryango wawe ntibagenya niba uri kurarondera ushaka kumenya ibindi sherizi Imana yarabintabaye iyo ni ntahe ndababwiye Imana yarabintabaye ashobora kugenda ndamahoro kandi kozi umuntu atunze amahoro nk'ije bari ndabishinga neza niba uzi umuntu atunze amahera rero amahoro n'amahera nta kibazo cyayo gitoya ndaje ntunanterera kutasha icyo n'icyo hano ntangorane ubuya Imana yarampaye ayo mahoro yarandayarose ndakuramo iby'iwanje ibyayo nkatanga Imana yamfashije kumwirukana kuri icyo kintu barabanije kumwirukana kandi
kandi nawe Imana igufashe Tobiya yiruka usubirane za ndirimbo nta kintu kiryoshye mu kugendera nawo bahama nabigeze kuduha amadiri hawe cyagiye cyari tumeze nko mu ntambara muri Ramadani tumaze iminsi jana rimaze iminsi 23 haronka akazi njya nkajya kuri haca hatsi umugabo aduhamagana atatu umurongo uva ngaha niyo adutonesha twese yarisanda ndibaza gushikiye ko nandashikiriwe na kera hari hageze kuri barabana muri magana atatu abana kwa kubatigeza yarafata amagana atatu bona barama ndanezerwa ndaryoherwa mugabo rero shikira wa mugabo mpangiye asharaza kuyatora munezero wahereye aho ndasubiye kwibuka yuko bayampaye ndaciye bigira ese urabigendera ariko mwe yera yakugendereye ndigeze kumara ijoro ryose ndiko ndatwenga ryose gutwenga turiko turasenga icyo gutwenga ariko imwe yera bigira neza nta n'ugusara gutwenga hamwe n'icamutsitsa kiboneka ijoro ryose rirahera twahejera amasengesho atamutwaro nta mutwaro bavuze ngo dutange imitwaro ati ntawo mfise na mugenzi wawe ati ntawo mfise tinaje ntawo mfise Yesu natugire neza hari umuririmbyi yavuze ngo turi kumwe bani nkantowe ho mwijuru Yesu natugire neza ayo maganya ugira Tobiya yakononeye ibyo bintu ufise bikuzinze ni Tobiya yakononeye yagiye hanyaho mu cyumba gikuru cyo mu rusengero yicaraye acaza nayo komiti uwo kubaza amakuru ntibati oyamenya uwo kubaza amakuru umupira w'isi wo umenya ikipe yo muri Kongo yuko yagiye kandi bakayishikitsa muri konfinema umenya yuko Trump yasinye amasezerano na Irani ubu womenya ibiriko biraba yuko mu gihugu cacu ari no gudu womenya yuko politike yacu ihengamye ari muracumura n'ukuri eki igihugu kikazorungana n'ahantu wakuriye wacungana ubu womenya ayo makuru womenya abakuriye womenya abakwicayeko womenya tukamengo woba perezida wora rubihinduye byose abantu bose bagaya amamiliyoneri nibyo uraruriganira bingana gute muzofashe ni ntambuko imwe uzorenga uzoguma umeze uko Yesu natugeze tugomba dusenge sindabarambiye nayo majambo twumvise bene data twirukane nde indirimbo zigaruke abantu basubire basenge amarira asubire agaruke y'impwemu ukure kwiganyira mu mutwe byose nuzobironka tuzopfa bimwe tutabirose mana yigeze kudukora inkoni kubishitsi twiwe turasenga bane yatumira muvugishwa arahaguruka ati mwese muri ngaha tibamwe nta ni parasere muzopfa murose abandi nzobaha amakinga abandi bazoguma bagenda n'amaguru je nari maze kuronka ikingi cyo gihe warakoze warigereje aho warakoze kinga nenda amaze kurengana kandi bazoja no hanze
ati mugabo mwese nzobatunga. Yesu nashimwe. Ati mwese abagenda abadafise amaparasera abadafise amazu bagize mwese nzobatunga. None Imana nigutunze none. Ntimushaka ibindi birego. Ubu umwami w'iki gihugu. Nkoporeza. Ore. Nzomuba. Basha. Aturacangirwa wapi. Nzomuba. Oya. Sinzi impamvu nyakacimbiri w'iwacu. Soha. Yesu natugeze. Reka kwitubikira nishimwe babaro. Ibintu bikunze gusenga. Jari nasanzwe batanze amahera yacitse kabaye. Wishika. Unashenda musengera Imana. Imana izomuheza agira abimenye ntarabitaho. Kandi si umunyabicumbi. Oya ntarabitaho. Tubiye yaramugiriye nabi. Arabobwa ntibosengera amasangira kugeza ngaho. Batwosengera hamwe ati nanjye Tobi yarangiriye nabi. Fasha tumusende tumwirukane subire umukozi w'Imana icumba canje gisubire gitungane. Yaciye ngo ahumanura ico cumba ngo aca isubizaho abaherezi. Abaririmbyi baca baragaruka, barezi bari baragiye baca baragaruka. Bigira cumi rusubira gutangwa, abantu basubira baranezerwa. Mwemu yera yuzura mu bantu, abantu maganya arahera. Abantu banezerewe mu rugo akaririmbo muriko muragatera muhiri wawe. Ikindi gihe babajije ngo kwanaka ngo baryamye hari muhiri wanyu ngoya ngo sindumva baririmbye. Naho ico gihe sinzi ibyo twari twapfuye n'umugore twari twaririmbye ico gihe twari yari yaduteye ntitwari twaririmbye. Hanyuma rero ngo kwanaka ngo bajya ngoya nanjye ngaho ndego ndabyumva umuramu yasinziriye mugabo bari hanze ngo ndabyumva ngoya ntibararirimba ngo natwe ntitwaririmbye mu munsi mu misi yose twararirimba. Raba rero ukuntu usigaye utaririmba ako kantu gaca karangirira nabi. Njapera umudamu ndamusaba imbabazi ngo turirimbe bumve ko tujyane. Tuca turaririmba abantu barumva yuko tujyane. Yesu natugiriye neza. Hari ibintu Satani azana kononera abantu akakononera no mwibarabara ukazimira utazi urikuraja kubera Satani yakona. Ingo dusenga Imana hari byakuzibiye. Hari ibintu Satani yakugiriye nabi. Asaba Imana haguruka mufasha abantu tubafashe. Satani yagiriye nabi abantu abagirira nabi ibyumba byo ku rusengero birononekara. Maraso ya Yesu yeza aba bantu kandi Yesu atugenderere usubizeho ibihe byawe. Abonye umushitsi ipe yaje namubonye yaje asenga Imana nini neki senga Imana. Yesu turagushimira cyane neza kwawe. Turagushimira amasaha y'imigoroba. Turagushimira cyane amajambo meza turiko turumva. Turagushimira ko turumva ubutumwa bwiza. Turagushimira ko waruzi ko umuntu adatunga umutima gusa ariko ashobora gutunga ijambo ryose riva mu kanwa kawe. Turagushimiye ko iri jambo rije. Turagushimiye ko imbabazi zawe z'amahirwe bidashira kandi warungitse ijambo kugira ngo ridukize indwara. Warungitse ijambo kugira ngo rikore igikorwa cyawe mu mitima yacu. Mu izina rya Kristo Yesu ntiturashika ku gutungana kose ariko ijambo ryawe ridutunganya ku munsi ku munsi. Narasomye ijambo ryawe rivuga ngo utwezesha amazi n'ijambo. Turagushimiye cyane ko ijambo ryawe rikiri mu isi rigikora igikorwa cyaryo mu mitima y'abantu. Turagushimiye ko tugifise inzara n'inyota yo kuza ahantu ubutumwa bwiza buvugirwa mu izina rya Kristo Yesu. Turagushimiye cyane ku mitima yacu igihuzagizwa yifuza kumva amajambo yawe. Mwami wacu Yesu turagushimiye cyane mu izina rya Kristo.